tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Kuri uyu munsi mukuru wa Pentecote nagomba ndabaganirize ku ijambo rifatanye n'uno munsi, rigufi ariko rikomeye. Nise ngo mpwemu yera yaratanzwe. Mpwemu yera yaratanzwe. Kuri bamwe abamurindiye mubareke bamurindire, abakiriko baramusengera mureke babandanye bamusengere. Mugabo kuri twebwe turizeye ko mpwemu yera yatanzwe. Ku by'ukuri Bibiri ivuga ko mpwemu yera yaratanzwe ku bari mu isi bose. Alors igihe Imana iguhaye ikintu hanyuma ukabandanya ukiyisaba, ntizokiguha, nayiguma igusaba ahubwo ati cyakire kuko naragitanze. Alors mpwemu yera ntikikiri mu bintu turiko turasaba Imana. Mpwemu yera ahubwo aza yaratanzwe ku ishengero. Ubushobozi bwiwe buza bwaratanzwe ku ishengero. Mpwemu yera umunsi umwe Imana yaramutanze ku bari mu isi. Nicyo gituma ukaba uri hano hantu uri kurabisengera ubirindiriye, ahubwo nagomba ndagusabe uhagarike kubisengera, uhagarike kubirindira, ahubwo uvyinjiremo, ahubwo uvyakire, ahubwo ubigire ivy'iwawe, hanyuma ubigenderemo. Kuko ku vy'ukuri mpwemu yera iyi saa tuvugana Imana yaramutanze. Amen. Iki nicyo kigwa nza kumara kumwanya, mugabo ngomba mpere kure gatonyi, ndaza kumixa igikorwa ciwe ni comprehension ko yatanzwe. Tujane hari yanye muri Matayo 6. Nako imbere kuja muri Matayo tujane muri Luka 6 nyene. Luka 6 mere kuri 12. Haravuga kugira ngo muri iyo misi avayo aja ku musozi gusenga. Uyu ni Yesu. Akesha ijoro ryose asenga Imana. 13. Ijoro rikeye ahamagara abigishwa biwe, atoranyamwo 12, abita intumwa: Simoni wo yise Petero, na Andereya mwene nyina, na Yakobo, na Yohana, na Filipo, na Barutolomayo, na Matayo, na Toma, na Yakobo mwene Arufayo, na Simoni, n'ayandi mazina. Cyane cyane nagomba magare kuri umurongo wa 12 na 13 avuga ngo muri iyo misi avayo aja ku musozi gusenga, akesha ijoro asenga Imana. Ijoro rikeye ahamagara abigishwa biwe, atoranyamwo 12, abita intumwa. Imana ishimwe. Aha Yesu yari mu gihe gikomeye cyane, yari mu mwanya ukomeye cyane, mwanya udasanzwe. Yesu igihe aza muri nosi yaje abizi ko atazomara ibihe byose ngaha ku isi, mbere atanafise n'igihe kinini hano kuri nosi. Kimwe mu bintu yaciye yitwararika mu buryo bukomeye cyane, yaciye yubaka icyo twokwita umugwi w'intumwa umufasha kwetablisa ubwami bw'Imana hano kuri nosi. Hanyuma muri uko kurobanura intumwa niho yafashe umwanya wo gusenga. Mwibuke Yesu yagendana n'abantu benshi, amaze kuvuga inkuru nziza, abantu benshi barizeye ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana yavuga, hama benshi bakajyana nawe.
benshi bakagendana nawe. Hanyuma bimusaba kubaza data, kubaza Imana kugira ngo amenye mbega muri aba abantu nosigarana iki gikorwa kivuga butumwa ni bande. Abantu bafise umutima uhwanye n'uwo data agomba ni bande. Yesu acafata umwanya wo gusenga, ntiyafashe umwanya wo kubaza abantu, ntiyafashe umwanya wo kwanariza amabilite yabo, amakapasite yabo. Yafashe umwanya aja imbere ya data, arasenga, abwira data ati ndagusavye intumwa, ndagusavye umpe abigishwa bazosigarana uno murimo. Afata umwanya wo gusenga. Muri uko gusenga Bibiliya itubwira ngo yasenze ijoro ryose. Mu yandi majambo, ijoro ryose muca mwumva ko yasenze nk'amasaha 12. Ariko arasenga, asengera irobanurwa ry'abantu 12 nyene. Mu yandi majambo ni nkaho yafashe kumwe wese amusengera nk'isaha yose. Ariko arasaba data, avuga ati data, ndashaka muri iyi fure y'abantu iri inyuma yanje, ndagomba kumenya ni bande we uhaye amahigwe yo kubera intumwa, ni bande we uhaye amahigwe yo gusigirwa igikorwa cyawe. Afata umwanya wo gusenga ari imbere y'Imana. Bitubwira ngo akesha ijoro ryose ari imbere y'Imana. Haleluya. D'abord nganda kuramwo attitude nziza ya Yesu yo gusenga imbere yuko uhitamwe ibintu kanaka. Bano Imana ndagicishemwe nk'umukristo, nimba Yesu kugira menye Petero kwa kwiye kuba mu ntumwa, Matayo kwa kwiye kuba mu ntumwa, Yohana, Luka n'abandi ko bakwiye kuba mu ntumwa, vyamusaba gusenga ari umwana w'Imana yuzuye mpwemu yera. Vyumvikana ngo kuri twebwe hoho birarushirije, vyo kugora gutora umukozi mwiza, ndabihere kure ku mukozi wo mu nzu, vyo kugora kuronka umukozi mwiza mpwemu yera atabigiyemwo, vyo kugora ku kazi kumenya uramprasa n'umuramprasa mpwemu yera atabigiyemwo, vyo kugora kumenya ivyo hitamwo mu buzima mpwemu yera atabigiyemwo. Kubera iki? Kuvyukuri mpwemu yera ni wazi imitima y'abantu uko imeze. Ibi rero Yesu yarabizi imbere yuko atora intumwa, niyumvira ateka ndawufisa amabilite, niyumvira ateka ndabe uwo isi iha amahigwe, cyangwa avuga ateka ngende kubaza abaherezi b'ico gihe barabarepresenta b'ivy'ijuru ku isi. Havuga ati no, reka jewe ahubwo ngiye kuri data nye n'umurimo, hama ndamubaze abo nkwiye kurobanura kubw'umurimo wiwe. Imana ishimwe cyane. Muri uko gusenga bitubwira ngo amara ijoro ryose. Mwibaze uri kurondera abantu juste 12, imbere yaho hari abantu benshi, biroroshe kuvuga ati wewe na wewe na wewe na wewe na wewe ndabagize intumwa. Mbwa Yesu ivyo ntiyabikora. Afata umwanya wo gusenga, afata umwanya wo kuja imbere y'Imana, hama Imana ivugana nawe, ava ku musozi azi abantu ijuru ryahaye amahigwe kuba intumwa kujya muri timu yiwe. Haleluya. Yesu aramanuka, ahitana Matayo, aramutoranya, ahitana Petero, aramutoranya, ahitana Yohana, nawe aramutoranya, arabatoranya, araterashika kuri 12. Muri abo 12 na Yuda ajamwo, kandi Imana niyihenze kubera atoranijemo Yuda, kuko mu mugambi w'Imana vyarimo ko Yesu azopfa. Amen. Arabatoranya, abashira ngaho, hama ngo abita intumwa. Amaze kubita intumwa, aba bantu abahereza amahigwe yo guserva ubwami bw'Imana, abahereza amahigwe yo kuvuga inkuru nziza y'ubwami bw'Imana. Ndabibutsa yuko muri aba bantu nta bakomeye bari barimwo, nta bahambaye cyane gose bari barimwo, naho harimo abafise ivyo bazi ntibarabambere muri aya madomene. Par exemple nka Petero yari umurovyi, mugana nawe atwereka ko
Petero y'umurovyi wa mbere w'icyo gihe azi kuroba, baruka barabaganga, mbwa ntawe utwereka yuko yoba ari umuganga wa mbere ametriza cyangwa w'icabwenge gusumba abandi baganga. Mugabo ijuru rihitamo kubaha amahigwe ridakonsidera amakapasite yabo. Aba ba Matayo bari abantu baravye n'ivyo bakora, abantu ntibari gushobora kubaha amahigwe yo guserva ubwami bw'Imana. Mugabo ijuru riravyemera, rirabahereza amahigwe baba abaja b'ubwami bw'Imana, bamamaza inkuru nziza y'ubwami bw'Imana. Uhereye uwo munsi biriva ngo abita intumwa, bacika abo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ngahantu nagomba ko mutira attention ni ngaha ingene atapfuye gukorokeramo ngo atore, yabanje gusaba data, ndakeneye abigishwa. Yarizera ngo data niwe afise abigishwa, ashobora kuba adafise abakomeye, abazaho amahigwe bashobora kuba atari bo bakomeye gusumba abandi. Haleluya. Bari mareke ndababwire ko Imana itaraba nk'uko abantu baraba. Imana ishaka guha amahigwe umuntu ni consider ivy'umubiri. Imana hari ikintu iraba. Umunsi umwe yabwiye Samuel mu muryango wa Isayi, nabonyemo umuntu afise umutima uhwanye n'uwanje. Amen. Ati rero akira amavuta, genda umurobanure. Agezeyo araba Eliyabu, yumva yo musuka ko amavuta kuko yamujeya akomeye abereye ku mwami. Muga Imana yamubwiye ati no, uyo sinamushimye. Agenda kuitwa Shama, nawe agomba kumusuka ko amavuta. Naho nyene Imana avuga ati no, suyo, uwo nawe sinamushimye. Arahamagara batari bake, agomba kubasuka ko amavuta. Mugabo Imana avuga ati suyo, uwo jewe nabonye. Wewe ushe kutamuha amahigwe. Mugabo jewe namuhaye amahigwe, nkosideye umutima wiwe. Unawe yari Dawidi, biva ngo yari nyuma y'intama, ariko araragira. Adafise muri we atari karasengera ku mwami, muri we atari karasengera ku umuntu akomeye. Mugabo ijuru ryari ryaramutegura icyo gikorwa mu gutunganya umutima wiwe. Imana ishimwe cyane. Nashaka kubabwira ko igihe Imana iri kirarobanura, kandi iki ni gihe nyene nizera ko Imana ikirarobanura abantu kubw'ibintu kanaka. Igihe Imana iri kirarobanura, irashoboye kudaha agaciro ivyo abantu baha agaciro, irashoboye kudakonsidera ivyo abantu bakonsidera. Mugabo irafise ikintu kimwe kiyempressiona, irafise ikintu Imana ihagararako cyane, n'umutima w'umuntu. Amen. Haleluya. Kubijanye n'Imana, ubushobozi itaguhaye ntibuyempressiona. Ngamenda bivuga ukundi kuntu. Ubushobozi budakomoka kuri yo nta gaciro buha. Ubwenge butava kuri yo nta gaciro buha. Ibintu bitafise source kuri yo ku Mana ni vyiza, mbwa niyo bifatirako kugira igukoresha. Nico gituma mu guhamagara abigishwa bari bijuju. C'est vrai bari bafise ubwenge, mugabo nawe bari bafise ubwenge. Ubwo bwenge sibwo yagomba ko bakorana, sibwo yagomba kubatumana. Amen. Yatoranije abo menga muri societe, sabanyabwenge gusumba abandi, sabanyenkomezi gusumba abandi. Mugabo ndanakubwire yuko Imana nikoresha ibijuju, ubwami bw'Imana bikoresha inkengegwa. Mbwa nawe bidakoresha inkengegwa, nibunakoresha hose abamenyekana atariyo yahaye kumenyekana. Amen. Imana nikoresha ibijuju nivyo, mugabo hose nikoresha abanyabwenge atariyo yahaye ubwenge. Imana ishoye guhamagara umuntu. Mpereza 1 Corinthiens 26. Aba ngo muzirikane ihamagagwa ryanyu bene data, yuko ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, abakomeye bahamagawe atari benshi, abafasoni bahamagawe atari benshi. Haleluya. Imana ihamagara ni consider ubwa mbere ubwenge. Nga imaze kuguhamagara
umeze uko umeze nyene iraguha ubwenge. Ibyo iguhaye nibyo ikonsidera. Ndafise iyo ngamije mujyane nanjye. Imana iriko irahamagara ni konsidera kuri umumenyekana. Muga umaze gushika ishoye kugira umumenyekana kubw'umugambi wayo n'ibyo ishaka gukora mu buzima bwawe. Kandi Imana iriko irahamagara nihamagara abapfasoni. Mu yandi majambo nihamagara abanyangeso nziza, nihamagara abantu ikibano cyose kivuga ati vraiment uyu muntu yarabereye. Kuko iyo abihamagara abapfasoni Paulo ntiyari guhamagarwa. Nga Imana ishoye guhamagara umuntu uko ari hanyuma ikamugira uko igomba. Kandi kuri yo icy'agaciro ni icyo yakugize apana icyo yaguhamagaye uri. Kuri yo icy'agaciro si icyo yagusanganye ufise. Icy'agaciro si icyo yasanze baraguhaye. Icy'agaciro ni ikiguha imaze kuguhamagara. Imaze kuguhamagara yoyo ni guhamagara ngo ikurekeze uko. Iguhamagaye iraguha n'ikintu. Imana ishimwe cyane. Abigishwa Yesu arabatoranije, sabanyabwenge gusumba abandi, sabanyankemezi gusumba abandi, sabapfasoni gusumba abandi. Mga abo nyene natara abapfasoni Imana nikoresha abanyangisombi. Natara abanyabwenge Imana ikoresha ibijuju. Natari abamenyekana Imana ikoresha abamenyekana. Mga yacigira iki? Yaciye barajyana na Yesu, bagenda nawe, bagenda babona ivyo akora, bagenda babona ibanga ryiwe. Hama acababwira ngo jewe ngira nduge, je ngira nsubire kubana na data. Atariko nimuhirahire ngo mugende mu gisagara mutanguye kwigisha inkuru y'ubwami bw'Imana. Ati kuko ubwami bw'Imana namutamagwe muri abafasoni bwigishwa n'abafasoni. Namutamagwe muri abanyabwenge ubwami bw'Imana bwigishwa n'abanyabwenge. Namutamagawe muri abamenyekana ubwami bw'Imana icyo kintu uragikeneye. Ati rero kubwiyomvo banza murindire, nimugende i Yerusalemu murindirireyo isezerano. Abagabo bamwe n'abarovyi, abandi barabavunjaye, abandi bari ababuguzi. Ababugizi barabadwaniye sivyo? Abatoza kora ibico gihe. Arabatoranya hama bashira haruhande. Hama arababwira ati naho ari amahirwe isi yari yabahaye, nari ivyo mwari muzi mwigishijwe n'isi, icyo ngomba kumutwara nigitwagwa n'ubwo bwenge bwanyu. Naho mufise inkomezi, icyo ngomba kumujya kwigisha nikigishwa n'izo nkomezi zanyu. Naho mufise ivyo mwamaze gutahura, icyo ngomba kumutwara nigitangwa no gutahura mufise. Icyo ngomba kumutwara genda murindire isezerano i Yerusalemu. Birivuga ngo Yesu araduga mu ijuru, aduga mu ijuru bose babona. Hama agiye kuduga mu ijuru, mpereza 1 Corinthiens sawa Jean 14:16. Imbere yuko aduga agira ikintu gikomeye cyane. My goodness. Avuga ngo nanje nzosaba data nawe azoba uwundi mwitsa. Haleluya. Yesu abasigara n'isezerano. Arabwira ati jengira ngende ngiye nsubire kwa data yonaje mva. Mugabo nanje ninashika kwa data nzosenga. Mu Bibiliya ikirundi bavuze ngo nzosaba, mu yandi mabibiliya y'igifaransa n'icyongereza ngo nanje I will pray my father. Nzosenga data nawe azobaha uwundi mwisa. Haleluya. Ndi Yerusalemu musenge data bahimwe muyera. Aho gabya ati gendi Yerusalemu murindirire isengesho ndiko ndagira imbere ya data. Haleluya. Ivyo kuza kwa mwe muyera si sengesho ryacu gishuwe, si sengesho ya Yesu yari karasipu ya data. Ati data Petero akeneye mwe muyera, data Matera akeneye mwe muyera, papa Yakobo akeneye mwe muyera. Haleluya. Genda babwire Yesu yabasengeye mu mazina. Nimuri ko muranyumva? Yasengeye izinwa mu mazina kubera iki? Biva ngo
izina. Mu yandi majambo ariko arasengera ishengero, ariko arasengera abigishwa. Niyo abasengeye mu kirere bakoraniye hamwe ari abantu 120, asengera umwe avuga ati muhe mpwemu yera, muhe mpwemu yera, muhe mpwemu yera. Kandi iryo sengesho ntiyarigiriye intumwa gusa, yarigiriye na twebwe. Kuko Yesu avuga ngo sisengera abagusa, sengera n'abazokwizera ku bwaba. Haleluya. Mu yandi majambo we warasengewe. Iyo umunsi duhagazemo ni resulta y'amasengesho ya Yesu yari imbere ya Data umunsi umwe, ishengero itaravuka, igikorwa yakoze kiri ngaho, ubutumwa bw'ubwami bw'Imana buri ngaho, mugabo ubushobozi butaraza. Yesu aje imbere ya Data avuga ati Data, tanga mpwemu yera, hereza intumwa wamaye mpwemu yera, hereza ishengero mpwemu yera. Pentecote. Sinzi iminsi Yesu yaramaze asenga, sinzi ikiringo yaramaze asenga, ari imbere ya Data amubwira ati Data suka mpwemu yera, Data rungikira bari mu isi mpwemu yera. Kandi abavugishwa n'Imana bari barabivuze. Usomye hariya muri Yoweri yavuze ngo mu minsi y'iherezo nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose, abahungu n'abakobwa banje bazovugishwa nanjye. Isezerano ryari claire. Yesu aje imbere ya Data ati bigwi ibyo wacishije mu kanwa k'umuvugishwa n'Imana Yoweri, yuko mu minsi y'iherezo uzobikora ugasuka mpwemu ku bari n'umubiri bose. Ari imbere ya Data bivuga ngo nanjye nzosaba Data. Vuga ati Yesu yarasengeye, vuga ati Yesu yarasengeye. Bari Imana, jewe ndizera yuko mpwemu yaragusukwa s'amasengesho yacu, mpwemu yaragusukwa ni isengesho rya Yesu Data yishuye. Hanyuma y'ivyo nzosuka mpwemu, abandanya kumuzajya nyene, hanyuma y'ivyo nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose. Abantu bafite umubiri mumbwire amen, abantu bafite umubiri mumbwire amen. Yesu ari imbere ya Data akamubwira ati Data, wibuke ko wasezeranye yuko mu minsi y'iherezo uzosuka mpwemu wawe ku bari n'umubiri bose. Nanjye nzosipiriya Data, nanjye nzobwira Data. Oh my goodness. Twebwe twibereye mu bindi, bamwe muri twebwe turanavuka, intumwa zibereye ngaho hejuru, mugabo avuga ngo bariko barasenga bahuje umutima n'inama. Haleluya. Yesu nawe yari imbere ya Data akamubwira ati Data, suka mpwemu wawe ku bari n'umubiri bose. Wibuke icyo wasezeranye, wibuke ibyo wavugiye mu kanwa k'abasavyi bawe, wibuke. Koshikaho Data avuga ati wow. Birivuga ngo rero umunsi wa Pentecote ushitse, igihinda kivuye mu ijuru. James mpereza aho nyene. Umunsi wa Pentecote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe, haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga. Kubera iki bose bari bakoraniye hamwe? Mwibuke aho hantu hari hakoraniye abanyabwoba bakomeye cyane nka ba Petero, hari hakoraniye abanyantege nke bakomeye cyane bari aho hantu, hari hakoraniye abantu isi ituwa amahirwe gutwara ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Mugabo Data yari yabahaye amahirwe, inyuma yo amahirwe hari ikintu cyari gikenewe, ubushobozi ko busukwa. Bari aho nyene barindiriye, bivuga ngo hazi igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga mw'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemo. Shatarakabaya. Ima habonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bibajyako umwe. Twese tuvuga ati umwe. Bari ngaho bariko barasenga. Imana mu kubishura ntiyabishuye mu kivunga, Imana mu kubishura yishuye umwe. Haleluya. Kandi Yesu nawe mu kubasengera ntiyabasengeye mu kivunga, Yesu mu kubasengera yasengeye umwe. Imana mu kwishura nayo ntiyishuye mu kivunga, Imana mu kwishura yishuye umwe. Bivuga ngo bari servant, bari ngaho umwe wese. Hamuboneka ko ibirimi, mwani majambo, haza umuriro umeze nk'ururimi hejuru ya Petero. Petero abarahawe. Daboro muri iyo nzu bari barimo hamanutse indimi zingahe?
z'umuriro 120. Vyumvikana ko mwijuru hari umuntu ari karakonta aharura ati mbega bage abantu bariko barasenga ni bangahe, indimi zaje zivahe mwijuru, ubwo bushobozi bwaje buvahe mwijuru. Mugabo uza muri bufise adresse yaho buje kuko hari abantu bariko barasenga mwijuru. Hari umumarayika ariko araharura ati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 120. ati rekura indimi 120, rekura indimi z'umuriro 120. umwe wese arahabwa gwiwe. Ndasenga mu izina rya Yesu Kristo, uno munsi uhabwe gwawe mu izina rya Yesu. Uyu munsi uhabwe gwawe mu izina rya Yesu. Uno munsi wambika ubushobozi mu izina rya Yesu. Uno munsi wuzura umuriro mu izina rya Yesu. Asovria bivuga ngo ku mutwe uwo ari we wese, ku mutwe uwo ari we wese ururimi rw'umuriro, ururimi rw'umuriro ku mutwe ari we wese. Uwo muriro uraka, umaze kwaka ucubibagiza intege nke. Reka mbere ndeke kuvuga kwibagiza, ucura transforma intege nke zinduka inkomezi, ucura transforma ubwoba buhinduka kurinda, ucura hindura ibintu ibijuju binduka abanyabwenge, baca basohoka ngaho bazi ibyo gukora, bazi abo babikorera, bazi inzira zo gucamwo, para abantu badakomeye cyane. Ubwo bushobozi bumaze kururuka, uwo muriro umaze kuza, ishengero rimaze gutangura, baguruka mu bushobozi bwa Mpwemu Yera, binjira mu bisagara bafise ijambo ryo kumenya, batazi ibyo bize mu ishure, batazi ibyo babwiwe n'abantu, batazi ibyo basomye. Mbwa Mpwemu w'Imana yabaye kumenya ikintu cyose. Haleluya, haleluya. Hababoneka ko ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bajya ko umwe wese. Ibi birimi yari symbole y'umuriro wa Mpwemu Yera ukorera mu mitima yacu. Aro bantu Imana, abantu muzuye Mpwemu Yera mumbwire amen. Abantu mwakiriye Mpwemu Yera mumbwire amen. Aro nagomba ndababwire ngo naho mutagenda muraka ku mitwe, bugwe ubushobozi bw'umuriro buri ku muntu umwe wese muri mwebwe. Nibwo buduha endurance, nibwo buduha gukomeza, nibwo butuma tudacika intege, nibwo butuma dutemba tukavyuka, nibwo butuma baduhagarika bikago duhagarara. Kubera iki? Hari ubushobozi bw'umuriro buri hejuru yacu. Turiko turaka, dukorera Imana twaka. Vuga ati nkorera Imana naka. Siniko ndabumva, vuga ati nkorera Imana naka umuriro. Kubera iki? Umuntu wese yuzuye Mpwemu Yera yahawe iki? Umuriro hejuru ubuzima bwiwe. Amen. Nga hagati yo guhabwa, hagati y'umuntu ari mu nzu i Yerusalemu no guhabwa ubushobozi, hari ikintu cyabaye. Nico ngomba kutahura nawe ugikorereko. Kuri bo Bibiliya itubwira ngo baci bagenda mu nzu yo hejuru. Inzu yo hejuru ni ikintu gikomeye cyane ngomba kumutahura. Baci bazi mu nzu yo hejuru, kandi mu nzu yo hejuru batangura gusenga, bariko barasenga barindiye iryo sezerano. Alors nshuti zanje, inzu yo hejuru reka twigisha ibintu bibiri. Icambere, inzu yo hejuru twigisha kuva mu bantu, bari mu gisagara, bari kumwe n'abantu, bari kumwe n'imiryango, hama bahabwa isezerano rikomeye cyane. Mbwa iryo sezerano bamaze kurihabwa, baca bahabwa na Yesu ngo ntimugume mu bantu, jya mu nzu yo hejuru, jya mu masengesho, genda mu kibanza cyo kurindiriramwo. Baca baja mu nzu yo hejuru, batangura gusenga. Bivuga ngo bari bahuje umutima n'inama, bari bahuje umutima. Mu yandi majambo, bari bafite ikintu kimwe babona, bari bafite ikintu kimwe bashaka. Bashaka isezerano, basezerana n'umwami. Hama batangura gusenga. Bariko barasenga, barambika ubushobozi. Akantu ka mbere ngashaka kwinzu yo hejuru twigisha kuva mu bantu. Twese tuvuga ati kuva mu bantu. Twese tuvuga ati kuva mu bantu. Twese tuvuga ati kuva mu bantu. Nshuti yanjye uri kurankurikirana, nagomba kubwire ko ni ibintu bike Imana izoguhera mu bantu, n'inkomezi zike Imana izokwambikira mu bantu, n'ubwiza buke Imana izokwambikira mu bantu, ni inzira zike Imana izokwereka uri mu kivunga cy'abantu. Imana yacu
ni imana ikeneye abantu bajya mu bwigobeko, bajya mu cyumba cyaho cyo hejuru, hama bagasipuriya, bagasenga barondera mu nyonga y'Imana kandi kabiyereka. Alors byumvikana ngo intumwa kuba barakiriye isezerano ni ikintu cyiza, mugabo kumenya ikibanza cyo kurindiramwo isezerano ni kindi. Haleluya. Abantu mufite amasezerano mumbwire amena. Hariho n'ikibanza cyo kurindiramwo isezerano. Habya ati n'abasezerano nivyo kandi sishoboye kubesha kuvyo mvuga, mugabo genda mu nzu yo hejuru, genda murindire isezerano, musengere data mu misho. Data babonera mu misho azobahembera mu misho. Haleluya. Imana yacu ni imana itangira ibintu bikomeye mu misho. Imana yacu ni imana itangira ibintu bikomeye mu myanya ya twenyene turi ahantu hihishije. Umukristo wese ariko arangurikirana uri hano hantu nyumviriza, warake Yesu Kristo ukaba waruzuye mpwemu yera, mpwemu yera ari kuri wewe, mbwa kugira ngo agaragare bigusaba kujya mu nzu yo hejuru. Ndasubiramwo, mpwemu yera abigishwa baduze mu nzu yo hejuru kugira bamuronke, mbwa natwe tuduga mu nzu yo hejuru kugira agaragare. Bavuye mu bantu kugira baronke mpwemu yera, mbwa natwe tuva mu bantu kugira yimanifeste mu buzima bwacu. Ari biyagusaba kuronka ikibanza we uzi kandi kitazwi n'abantu bose cyo gusengeramo. Nyiganziriza mugenzi ati wewe hajya usengera hehe? Niyihe nzu yawe yo hejuru? Niyihe nzu yawe yo hejuru? Ikintu cya mbere nifuza, ingabire za mpwemu yera twarazisezeraniwe, mbwa zimanifesta ku bantu bari hejuru. Ubushobozi kubwopereramwo ishengero twese twarabisezeraniwe, kuko birivuga ngo muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Mbwa ntibavuga ngo muzogaragaza ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Ni ibintu bibiri. Muzohabwa power mpwemu yera niyabazako, mbwa muzogaragaza ubushobozi nimwaduka mu nzu hejuru. Haleluya. Guhabwa ubushobozi ni kimwe, icyo bikeneye gusa nukwakira mpwemu yera, ukuzura mpwemu yera. Icyo ni ikintu cya mbere gikomeye, mbwa kumanifesta power, kugaragaza power bigusaba kuronka inzu yawe yo hejuru. Inzu yawe yo hejuru, aba bagiye muri etage hejuru barugara ibiyo barasenga. Sinzi ko hari ibiyo ntavyonse, bugara amadirisha barasenga, barasubira barasenga, barasubira barasenga, barasubira barasenga. Umunsi murazinduka, umunsi muraseruka, batazi biza kuba, bazi ikintu kimwe gusa ati tuzosenga gushika ryasezerano rije. Hama bakiriko barasenga baca bumva igihinda. Kanda kubwira umunsi w'Imana izo gusiriprena. Nimwanyumvise kangerageze hajya, Imana izo gusiriprena umunsi umwe, nga isiriprena abantu isanze mu cyumba cyo hejuru bari ku mavi bavuga ati Mana ryasezerano ryawe. Amen. Mu cyumba cyo hejuru ni abanyantege nke bahindukiye abanyenkomezi, ni abanyabwoba bahindukiye abashizi bamanga. Mu cyumba cyo hejuru niho ibipfu byahindukiye ibikomeye. Mu cyumba cyo hejuru niho Imana ya transformeye intumwa. Bivuga ngo uwo mwanya nyene bari ngaho, wibuke bari bishwe n'ubwoba, bari ngaho. Hama uribaza umuntu bari kumwe na Yesu, Yesu agendana nabo, akorana nabo ibitangazo twumiza mu gisagara, batangura kubakindaga ati noneho yigiriye. Ati nta kibazo, Yesu yabibiye akabanga, abya ati nta kibazo, ntimwumvize amakuru yabo, jya mu nzu yo hejuru bandanye musenge, jya mu kibanza cyo hejuru guma musenga. Hama bariko barasenga, Imana idashobora kubeshyira mu masezerano yabo, irekura mpwemu w'Imana. Bivuga ngo bose buzura mpwemu yera, batangura kuvuga mu zindi ndimi ngo nguko mwema bahaye kuzivuga. Hama baca barasohoka ngaho, abantu bari yugaranye ngaho basohoka mu bushobozi bwa mpwemu yera, batangura kwemeza abantu. Petero umurongozi w'ubwoba niwe yahagurutse aba umurongozi w'ubushizi bw'amanga, arahaguruka abwira abantu ati wa undi nihakana kandi mwica niwe naje kubabwira, umwe yabambwa kandi yazutse niwe naje kubabwira, umwe mwica mumujijije ubusa niwe naje kubabwira. Arati ni Petero cyane
yari Petero ari yabaye transforme, mbwa yahindukiye hehe? Mu nzu yo hejuru. Vuga ati ntegerezwa kuronka inzu yanje yo hejuru. Nshuti yanjye, naco bitwaye ivyo udashoboye, naco bitwaye ivyo utarashikira mu Mana, naco bitwaye icyo utarabohoka. Ese urafise inzu yawe yo hejuru? Aho niho duhindukira. Urafise inzu yawe yo hejuru, aho niho turonkera ama instruction aturongora mu buzima. Urafise inzu yawe yo hejuru, aho niho turonkera ama direction divine. Inzu yawe yo hejuru. Inzu yawe yo hejuru isigura iki? Rondera umwanya uva mu bantu, ugumane n'Imana mu bucuti na mwemu yera. Bano Imana, nta mukristo asengera muri mase agaragaza Imana. Nta mukristo asengera ngaha mu ikoraniro abaho ubuzima rukristo. Umwami arakeneye abantu baje muri intimite nawe. Amajwi yose yahoze, abantu bose bagiye kure, akabibira amabanga. Kubera ikibanga ry'Imana rizwi n'abantu bake, ni kubera atari benshi bari mu nzu yo hejuru. Hanagiye umuntu avuga ati jewe umoje usengera ngo je sengera muri bisi ngiye ku kazi. Muri bisi si kibanza cy'abantu ndiko ndavuga ngaha. Muri bisi ni nk'akamizi gere wogira kugira gusa ugire. Mugabo ifo kuronka hopa imeze neza. Ifo kuronka ahantu wicara isaha yose, uri kurahimbaza Imana, uri kurayitazira, uri kurasoma ijambo ry'Imana, uri kurabwira umwami kumukunda. Aho niho tubohokera, aho niho duhindukira. Naje kubwira ibanga ishengero abantu Imana. Umuntu atazi ingene umukristo atera imbere, umuntu atazi ingene umukristo ava ku rugezo rumwe rw'imwemu akaja ku rundi rugezo rwo hejuru. Ndakubwira ibanga mu cyumba cyo hejuru, icyo twita mu kibanza cyawe kibanga, handi atamenywa n'abantu bose, handi utegurira prayer, uhabikira amasengesho. Haleluya. Aho Imana izohagusanga, aho Imana izohakwishurira, aho Imana izohakubohorera, aho Imana izobiza ati hey saa 10 mu Ngagara quartier 5 mu nzu nimero muri chambre hari umuntu hariyo kandi niho yama. Musumyana afata umusozi umwe awuhindura inzu yo hejuru. Biva ngo yamaduga buri gihe abwira Imana ati Mana nkurakaya amarira ya pe, nkuramwe akagasuzuguro ka Penina. Asubira akaduga akabwira Imana ati Mana nkurakaya akagasuzuguro mu mwana w'umuhungu. Araduga rimwe, umumarayika aragenda arabwira Imana ati n'ubu yaje, ati murindire ndabe consistance yiwe. Araduga irindi ati nuno musi niho twamusanze, ati murindire mbanze ndabe. Arasubira araduga irindi amusanga, aravuga ati nawe nu havuga ati muhereze umwana w'umuhungu. Anahindurirwa amateka mu nzu yo hejuru. Twese tuvuga ati mu nzu yo hejuru ubwizwa kuronga ikibanza cyawe Imana iguhinduriramo. Haleluya. Umugore umwe Yesu yareka atwigisha gusenga, yafise umucamanza yatonda kimisi yose ati ncira urubanza runkiza. Nawe aramubwira ati no, jewe sintinya Imana sintinya n'abantu. Aragasubira inyuma, mugagasubira akagaruka ati ncira urubanza runkiza. Biriva ngo yabimubwiye kenshi arateba aribwira ati nawe uyu muntu jewe ntamutinya kandi sintinye n'Imana yiwe, kubera ko aguma ngobera ndabikoze. Acyava ngo mbega data ntazokwishura abamusenga ijoro n'umurango n'abatevya. Haleluya. Ibanga riri muri consistance, ibanga riri mu kuva mu bantu, ibanga riri mu kwinjira hahandi atamura amatelefone ukazimya, ama message ukahagarika, ukinjira ibwina mu Mana, ugahamagara ijuru, ugutabagwa kwawe kuri mu nzu yawe yo hejuru. Turiko turira abakristo no munsi badashaka gusenga, bashaka abakozi b'Imana guma basengera gusa. Afise ikibazo arondera niwe mu profete abona gusumba abandi.
mu gisagara agaca yirukanga, profete fisi ibibazo ibi n'ibi ndambika kikiganza, icyo gusumbije ni kimwe, afise inzu yo hejuru we ntawugira. Yumva umukozi w'Imana asengera abantu agaca yirukanga, muntu w'Imana sengera ndafise ibibazo, nibaza ko bamvumye, nibaza ko bagize iki. Yumviriza, iyo mivumo woyikura ko wenyene. None munyumvise ndabahevye kandi singaruka. Iyo mivumo woyikura ko wenyene muri kibanza cawe boto mu nzu hejuru, jayo uzomanuka urundi. Petero yinjiye ari umunyabwoba, yasosa ari umugabo ashize amanga, abwira amahanga yose ati Yesu umwe mwica, Yesu umwe mwabamba. Niwe ndiko ndababwira. Haleluya. Yacho ava mu cyumba kimwe akabona umenga agenza imisi myinshi Imana nimuvuze ko, akava muri icyo cyumba akagenda mu kindi cyumba. Ivyo bintu vy'ivyumba mwamwamo ko sukuraguza uko abakristo nimugishoboye gusenga. That's why muguma mwirukanga hariya abo vyase mu vyumba baca baja mu bapfumu. Rero agasenga umuntu ahetse agaheko ngaha, akaririmba afise agaheko ngaha, agakora Imana afise agaheko ngaha. Wayobewe wananiwe kuja mu nzu yawe yo hejuru, rondera icyumba gitegure. Udafise icyumba fumurondera akabanza, uvuga ati Imana aka kabanza imisi yose 4h ni uzonsanga, imisi yose 5h du matin ni uzonsanga, imisi yose 18h ni uzonsanga, ni uzobandi muri bwa butayu inyuma y'abantu, kure y'impano zawe, kuri y'amavi, kuri y'amavi, muri bwa butayu. Kure yu ifise ikibazo cy'urusaku, gabanya kuvuga, gabanya kurondera amakuru udakeneye, jya muri Bibiliya, akira amakuru y'ijuru, gabanya kurondera amakuru y'imigambwe yose, hagarika, jya imbere y'Imana, rondera mu nyonga y'Imana. Aho niho twatabariwe, aho niho nawe uzotabarirwa. Subira ku isoko, subira ku isoko, be porte ingene wumye, subira ku isoko, be porte ingene ukabiranye, subira ku isoko, be porte ingene wiyumva, subira ku isoko. Inyishu yawe ntiri mu bantu, inyishu yawe ntiri mu kwiyararaza ahantu hose, inyishu yawe iri ku birenge by'umwami, inyishu yawe iri muri cya kibanza waheba, inyishu yawe iri muri ya place waheba, iri muri ya myanya wari ufise iri imbere y'Imana waheba. Hage niho ugukomera kwawe kuri, hage niho guhagarara kwawe kuri, hage niho gutabagwa kwawe kuri, hage niho muzohurira n'Imana. Guma hajya nyene, tegwa hajya nyene, tegwa hajya nyene, tegwa muri kiya kibanza nyene. Shata karamaye, loso takarabaye, le bando sikarabaye. Genda urira Imana muri kiya kibanza, genda ubwira Imana ati Imana I need you, genda ubwira Imana ati Imana ndagukeneye, genda ubwira Imana ati Imana simva ngaha utanyiyeretse. Ijambo ry'Imana bankunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Hari ikintu bita kurondera Imana ubudahumeka. Subira imbere y'Imana, subira muri bwa butayu, subira kuri ya mavi, subira muri cya kibanza cyawe kibanga, sezera babagenzi bawe, sezera babwiye ati unaho usubiye ku mavi, ngiye kugerageza Imana nayo, ngiye mu bwiza bw'Imana nayo, mu izina rya Yesu Kristo. Sinzi bakubwiye ko bidashoka, genda ugerageza amavi nayo. Sinzi bakubwiye ko atazovamwo, gerageza amavi nayo. Sinzi bakubwiye iyo amakuru baguhaye, subira ku mavi, jya ku mavi, jya ku mavi, jya ku mavi. Aho niho bironkeka. Asovrika tarabaye, ku musozi w'Imana niho bironkeka, ku musozi w'Imana niho bironkeka. Subira ku mavi,
subira ku mavi, subira ku mavi. Aho ni amasezerano ashikira, aho ni ivy'Imana yavuze ivyambikira umubiri, aho ni ibintu bihindukira. Subira ku mavi, subira ku mavi, subirayo, subira ku mavi, subira mu kibanza cyawe, subira muri place Imana ikuzimwo, subira mu muhamagaro wawe, subira mu bwiza bw'Imana, subira utebeyo, subira urangamize mu ijuru, subira urangamize mu ijuru aho twiteze umucunguzi, subira urangamize mu ijuru aho twiteze ugutabagwa, subira urangamize umwami wacu. Injiri bwina yacu samara, yacu samazwa n'ivyagusamaje, yacu wirukanga kuvya abandi bariko barirukako. Subira ku musozi w'Imana, subira imbere y'Imana.